Coucou le monde, c'est Mona Walda Kaneza ou Mokenzi. Welcome back muri Chit Chat with Mokenzi. So, j'espère que mukomeye mwese j'espère que mukomeye mwese kandi yuko mwaramutse neza twe turi 13h c'est quelque chose sans comme ça ou 10 hanyuma duheje gufungura donc akayaga no musi ubushuhe nibwadufashe quand même on a un peu de vent voilà n'izuba n'iryaduteye mais j'espère que mukomeye mweza kintu kimakingura kuvuga j'espère que mukomeye neza mwese hanyuma subscribe like and comment mu sharing kwa tugira dukore ikiganiro kiryoshe cyane le thème ni les conflits donc les causes et les conséquences et à ma solution il y a ma conflit abantu bubatse bashobora kuba bahura nayo mu buzima bwabo bwo kubaka donc voilà mfise umutumire abifisemwe uburambe c'est un comment on appelle ça c'est un expert voilà c'est un expert muri ivyo ngira namureke yipresenter parce que mon lieu est présent c'est toujours mieux. Bonjour Mess, bonjour tout le monde. Bonjour le monde, vous avez vu le monde. Coucou le monde. Voilà, ni Béni Daishimiye, sexologue et conseiller conjugal. C'est un plaisir d'avoir l'invitation de Mona ici. Je pense que c'est la première émission qu'on fasse avec Mona. Donc, allez, nous sanga muguma mona ku réseaux sociaux kibazo mwengu murabona na mugabo. No mu buzima busanzwe ugasanga nuko voilà. Alors, elle m'a parlé du sujet. Là, tu vas taper là où la sensibilité des Burundais va guider. Nibaza yuko on va essayer à contribuer, à échanger. Tugire une diagnostic abantu bafakora kutamenya ndende dushobora gufashanya voilà c'est un peu ça bonjour moi c'est kandi je nanje suje nayitoye kwera numvume yakora zo kuba niwe yayitoye nous va t'intéresser comme ça peut-être je sais à quoi m'attendre tu vois donc Beni ni sawa kwanza je ndashimira Imana ça va très bien welcome back mu Burundi ari abantu benshi batazi ko ataba mu Burundi nka jewe par exemple na madame on a tellement que ntana imwe mbondereza kutabira oui jewe vraiment mu Burundi. Je viens parfois, c'est vrai, bafise ibikorwa vyinshi mu mwanya mutoyi hama mugabo nawe biha iwabo donc biragize hama nawe félicitations à ce que j'ai vu hein. Mugabo je birandishije everything is about my engagement. Il faut y profiter guys bizari rimwe kabiri niba ari photocopie mugabo iyo bije rimwe il faut en profiter parce que l'imigisha limyezagiro mugabo que du bonheur je te dis hein. Okay, voilà. Thank you. So Beni sans plus tarder nitubarandi ikirundi mana yanje nitubarindirize ba okay so Beni jewe urashaka kutubwira en général canke en énumérant pas nécessairement en énumérant mais en général ingorane ama conflit canke izo ngorane twavuze ama couple ari marié asanzwe ahura nayo ni nkayahe. D'abord, il y a 4 dimensions de conflits conjugaux. Il y a des conflits liés au passé de chaque personne. Izo ni za mbere bivanye nuko abantu bakundana bakuze umwe wese afise amashamba yaciyemwo n'ibisiga bahuriyemwo tu vois and then agaca haba des conflits de relations. Uravyumva conflits amoureuses je dis les amoureux zikunda kuba tu vois hanyuma hagaca haba ico no kwita les conflits de responsabilité. Ivyo waravyize kwanza uravuga n'amaterme ari bien défini ça émane de la psychologie conjugale donc niho bibigize hanyuma les conflits de responsabilité hama hagaca haba les conflits sexuels. Ico nashobora guhibagira shobora gushira ko de 5 comme bonus na ma conflit financier. Tu vois? Alors, icambere les conflits liés au passé de chacun. Na ma conflit usanga umuntu mu rugo hajya mu rugo gamona ijya attitude kwenerva uwundi agira ijya
caractère ikwenerva undagira ijya ni conséquence ya mankuma yagize dans la vie du passé cyangwa amatroma yaronse cyangwa amaki nukuvuga nta kibi nta nyifato mbi uwo mubakaye akugira ko ngo numurobere ngo ashaka kukutoteza mu bisanzwe wahuye nawe afise amasekere nukuvuga ama blessure cyangwa iki iyo ico ni cambere nukuvuga yuko il faut que mubivugana bien avance mukayimenya ukamenya ico yabuze ico yagiriwe ico yaciyemwo ico tu vois un truc parce que nous tous nous avons dépassé tu vois ce que je veux dire gutyo ni uzotahura inyifato yiwe ni uzotahura ahubwo naho uzomufasha kugira hinduke tu vois ce que je veux dire parce que on a tendance à juger les conséquences sans traiter les causes tu vois donc kicha kibi kibazo ica kabiri mugabo tutaraja uca kabiri kugira tugume tugenda kimwe par you know okay kuri izo ntuzeya uvuze ngo ico kintu wagira ngo adashaka gutoteza mugabo akasanga kigize kubera ama conséquences ya matrauma ngo muvuge ko kubera ntahuye kwiyo trauma yigize donc j'ai le genre je vais subir il a le droit de le faire. Non, c'est pas question il a le droit de le faire. Mais question que toi tu dois avoir d'autres stratégies zo kumufasha kugira iyo caractère ihere. Tu dois en fait bica biguha inspiration yindi angle yo kumufasha. Kora hajya mu gukundana turafashanya twese. Turafashanya gukuzanya, turafashanya guhinduka, urugo rurahindura mona. Donc ucumenya yindi angle ahubwo nuzi sentiment bitera. Umaze kumenya ibyo yaciyemo bibabaje bituma ameze uko nusura kumuraba aho gare do Robert y'ukugwana ahubwo uvuga na discussion yahinduka agatugere ko naho gushwe kubyo nikora buzi iki ugasanga nawe navyo yaraza quelque part ton conjoint arakweclaircir ça sur la façon de se prendre sur certaines choses donc nakujuja ahubwo agufasha ku diagnostica icyatumye umera gutyo hariyo mugabo abantu batazi iyo langage ya les traumas les insécurités bacha bako ntibavyemera uramubwira wowe waragize ingorane mu buzima cyo tumeze gutya mana umengura mwakije ivyo nibikukura vuga ivyo by'abazungu ngaha vy'amatrauma c'est quoi you know natahura ko ibyo yava ko yumva nukunyene meze natahura ko meze gutyo ko ari ikintu cyavuye kenshi yatabitahuye ni urugero rukwereka à quel degré ababaye atabizi hari hano bagira des blessures inconscientes ziki approfondisha ku buryo bwaho usanga yaramaze kudevelopa un esprit rebelle cyane protecteur cyane côté féroce urayibona défensif urayibona ugasanga nuko rero ni attitude we naco urakamubwira agacagiranya attitude y'ikirobere mugabo agiye nk'ahantu voilà haji wejeje o mwaka umutera igitutsi wamuteye piste yorabamo naza kukwiyumvira nk'umugore yamututse cyangwa umugabo yamututse ahubwo aza kwiyumvira kukuri mubwira uzosanga cyo nyigeje ngo none bijya wewe wabimenye gute urumva ko aciyaza ari profil ba no ko bwati cyo navyumviriye c'est à toi d'enquêter data famille urabe hama ni bariho turondera umugabo hama umbwire naje uko no gufasha voilà hama nimba habaye idosi ikomeye I will be a good wife, you see. Je te jure, c'est ça en fait. Donc hama nimba wumva ko ari kibazo utomufasha ukabya ati rondera umuthérapeute cyanye nimba ari kintu gikeneye délivrance. Exactement. Ya tutarahava. Aba thérapeute mu Burundi ko abantu tuzi babona umenga umuthérapeute genre un thérapeute un psy et tout baguma bona umengo déjà de 1 un psy bavuga je sincèrement mu muto parce que bazi ko mu psy aja ko abantu basara hama de 2 thérapeute avuga je singenda kubwira ingorane zanje umuntu tu vois parce que trouver dans notre culture nous vuga ingorane ufise muhira surtout dans le couple vous devez faire semblant que c'est meze neza so no umuntu murungika gute ku thérapeute alors d'abord iyo mentalité iriho niyo ituma izingorane zose zigwira umusicologue ntari yo kugira vura ingwara umusicologue iyo ni kimwe umusicologue arashobora no kugufasha ukomeye kugira ntuzogwe muri izo ngorane la prévention tu vois ce que je veux dire donc umusicologue subwo ubwira ingorane urashobora no kumubwira ivyiza ubayemwo akagufasha ukungene ubikingira tu vois ce que je veux dire alors ça c'est la première chose il faut consulter parce que mu kirundi barayamaze ngo umutwe umwe ntiwigira inama no kuvuga une seule personne ne peut pas et surtout en termes de conjugalité c'est ça en fait ufumuja kubaza basi urondera umuntu umushinga nahe asa experience akagira ikintu cyambere cyakabiri naco nuko nibaza yuko ngaha psychologue ni benshi muga turafise bebe un problème ya psychologue qui ne s'organise pas
à leur service. Comment ça? Jewe namambwira ukungene uravye abamédecins barafise communion iteye ubwoba mugabo les psychologues umengo chacun évolue. Psychologue uzasanga muri mikashe, psychologue uzasanga ku isoko, uzasanga mu kiosque, alors que bafise toute une science de guérir les familles gars. Mais après peut-être que iyo muga wabo iyo ni kubera abarundi batawukunda ntibawurumbira. Alors abarundi kugira bawurumbira bazi ikintu kiriho, il faut sinzi ko urabona ufise produit kene ko abantu bayikunda uregira pub uraja ahantu ukavuga urayibona ni kubera ko psychologue bataza mu ma emission bataza ahantu bavuga ama service bavuge n'ivyo bafasha abantu babimenye gari abatana bize tu video kuri YouTube umuntu avuga ati uyu muntu ko numva umenga arasumbije iki kintu exactement reka nzoje kumurunga ko abarundi ashaka ko batazi ama service mu psychologue atanga bashaka ko bari confus même au service d'un psychologue urayibona ugasanga aba psychologue nabo ntibigeze bagira un plan de visibilité, un plan de marketing ama service bakora hama ngushaka abakiriya bazi ntibikunda. Donc jewe no munsi nimana mfise abantu enorme bandindire ku mabiro yiwanje nuko bambona ama video bagashaka m'entretien ngenda gwa gasoko. Abarundi ntibashobora kuja ku consulta avant yuko uvuga ikintu kibakorako. À chaque fois que je fais des conférences, à chaque fois que je passe dans une émission quelque chose, la semaine qui suit mbafise demande d'un entretien énorme kubera kavuga ati yo kintu bavuze ubwa kabiri nici wanje udakene ko tubonana. Donc abarundi rero bashaka bakunda kumviritse ko tutezo kubasangiza iyo message aho bari abo baca baza vers. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sinon tout le monde a besoin d'un psy. Tout le monde, je le souligne, a besoin d'un psy. Que ça soit umerewe nabi, cyangwa umerewe nabi buke, cyangwa umerewe neza. Tu vois ce que je veux dire? Parce que kwari giye umererwa neza ugasanga ibintu urimo bikobera kubana vyinshi hamwe ugasanga ubibayemo nabi none ushobora kuronka amahera menshi denku ugasanga karere yawe kiraduka mugabo birakumonse à la tête. Tu n'arrives pas à gérer et tu vois mon bigapfa ukakena ugacude prima gusumba asani nawo vyononye ukuvyikomportamo nabi. C'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Même les no muri vie conjugale, il y a des bons moments à protéger et il y a des mauvais moments à éviter. Tu comprends la différence? Donc umubisi rero canke mwebwe je nabambira abantu haje mu psychologue wa mbere no mu wakanye mugabo mu wakanye yumvise ko ikibazo cawe kimurengeye basi turayibona ko conseil y'umuntu agukunda il est tellement impactant gusumvya conseil d'un thérapeute kiretse umuntu agukunda yumvise ko ikibazo cawe kimurengeye. Voilà, c'est en fait ni sagesse ni humilité. Donc hama twari muri conflit de quoi? Du passé. Oya yari du passé twayivuyemo. Mbaje vyinshi. Conflit du passé tutarayivako. Hariyo conflit du passé, uvuze conflit du passé ariko ni kintu numva bajya abantu arakukunda mugabo umenga na supporta paso yawe uzira munaniye kuyirengera aragukunda kandi arabizi ko tu n'es plus peut-être cette personne que tu étais dans le passé mugabo ugasanga murafise ingorane kubera ibyo bintu bisanzwe mujena deja en soi hamba bimubwiye hanze bikamuremera cyane gusa ariko abigutako ariko yaragutwaye yaragutwaye aragutwara azi ton passé and then after ko abantu bavuze akaba ari umuntu ari faible mentalement ugasanga wowe tu vis nausée parce qu'il n'arrête pas de ramener ça. En fait moi je crois que ari abantu bamenyereye les conflits de projection ico bita ama conflits de projection. Donc vous êtes projection tawa ça veut dire agutuka vivyo yumvise ivyo yagize iki tout ça. Alors kenshi ikiriho nukutaba conscient de la responsabilité fils parce que nous tous que ce soit l'homme ou la femme nous avons la responsabilité de protéger autre wakanye. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est la première chose. Na chacun fait sa mabi cyangute l'homme doit protéger sa femme. Na chacun mubwira mabi yose yakoze aussi longtemps que bajya bayamuvuze ushaka gusanga ari nababi kumusumvya. Tu vois ce que je veux dire? Alors rero peu importe on doit protéger autre wakanye. Ikijya kintu baravuga ngo mukenyezi genre ukenyera. Ni exemple très banal pratique. Iyo mvuze ko umugore ajejwe guprotéger urugo gamona urabona ijya wambaye igitenge hari ukuntu ufutse ibintu byinshi n'inkovu ufise ntibayibona n'igikomere kitarakira ntibakibona hama naho ufise bote
ntibahabona ni ukuvuga ko iyo ukenyeye ubufutse iyo rero waragize mariage ufise n'umugabo n'ubu ugifuka gusa ton corps ufuka deux corps tu vois la logique uri umukenyezi w'urugo ubwa mbere wari umukenyezi wa ton corps ubu n'umugabo wawe urafuka hama nawe afise ko rero kugukingira donc en fait c'est ça c'est ça le rôle en fait iyo bavuze ngo matérialiser l'amour au niveau conjugal c'est ça en fait ni na bimwe bavuga ngo umuntu wawe bamuvuze nabi wowe urabanza ukamuvugira ikintu bamuja kubitoza canke mushwanye canke ari muri to ntibivuga imbere y'abantu ngo ari muri to wewe nuraza kuja kumubwira muhira sheri bije ntiwagize vraiment wiravye neza kuri vyari kugenda kuriye ntore kuvuga kwiye mugabo ukiri ngaho wonye ntiwinjiramo ngo uje contre ufuma basi uvuga ati tuvyihoze ugahura mugabo tu dois pas montrer aux gens que tu es contre elle. Parce que c'est toi et ton conjoint contre le monde. C'est pas... muri umuntu musangiye ubuzima musangiye urukundo musangiye toi musangiye uburiri and then vous êtes devenu un. Si on maudit l'autre, tu es maudit. Bagututse. Abajara bavuze ati wewe urumva. Ok, iyo tuyihoze. Ya kabiri conflit yacaze yari conflit y'amour. Ah, les relationnels. Les conflits relationnels. C'est fort. I was really narumuna fata uriza umubano birahetse. Gira nawe nanje ugira ama video kuri YouTube sigurira. Donc les conflits liés aux relationnels ni conflits zo kumenya gukundana en fait. En fait ni kibazo kiriho ni giki mpamagariwe gukora kugira matérialiser l'amour. Le sentiment est là, mais la matérialisation niyo itogora. Agi nbazo kubeshe nta muntu adafise ni question gusa yo kugenda rutaka. Donc uno munsi rero ari amakonfra janye ari umuntu yibaza ko mu gukunda umuntu ari kumumata ari kumucunga ebona bikabizanye konfra. Hari undi muntu yibaza ko gukunda umuntu ariko agendera selo ivyo uyo muntu ashaka byose oro wagiye ko akunze umuntu akuza afise liberté yavuye kwa bavyeyi kera ntuzewe urayibona. Donc ugasanga birazanye tout un arsenal de conflits de gros mots tout ça. Alors hagacaba rero nabandi baza ko mu gukunda umuntu ari genre l'emprisonné genre kumukura mu bandi oro wamukuye mu bandi deja sanzwe ari mu bandi uchibona tuesurite twisi twagaze kuri ivyo. Donc il y a les conflits ziririye kuri la façon de donner l'amour de matérialiser l'amour hama hagacaba rero na conflits ziririye aho ni kurutanga kuwugwakira mbona hari abantu kubera ubuzima babayemo bari insensible ku muntu abakunda neza Oyabo barakunda amour toxique genre when something good is happening to them iyo babako bakunda neza niba bitahura babona imana faiblesse okivuze muri brutality iki kuna cyo cyamakiba kubera yamenyere voilà voilà kunda kumbaririya roye hose nije naye mubajije wa alors qu'il est en train de communiquer il est en train de communiquer akavuga none ubona ko bareko ndabikeneye ivyo nana enen ugasanga aramenyere vraiment yuko abayeho nyene muri brutality. Oro rero umuntu aje muri sagesse muri douceur ari insensibilité à douceur voilà. Uyo bari ka pathologique ni sévère abagwaye gose abagwaye ucubona degré y'ukungene abagwaye oya mwani bimwe bavuga trauma kuvuga yuko wewe pour une fois urarusha umuntu base aza gukunda neza kandi nivyo wahora ushaka voilà utangiye kumurojeta ujya wundi nawe ukunda abantu ufite ukunda abantu bakumartre jare umuntu akunda amafuyi moi je te suis moi je te suis tu vois genre attention ngo adrénaline bavita ngo adrénaline ngo le calme ne rasha ngo tumaze daswene tudashwana jereza ubuda dushwane ngo no c'est trop calme c'est trop calme kuko umengo tumaze imistudio yegwa cyane urabona none asanga gukrega urabona donc ugasanga nuko donc pour dire yuko il faut hariyo rero les conflits ziririye muri sens de donner l'amour hariyo na les conflits ziririye muri sens d'accueillir de recevoir cet amour urabona donc ufise problème de donner l'amour abafise ingorane byaciyemo soit ibisiga iki blessure ugasanuka abantu urya tagwakira naho nabafise igituma ameze kurya donc kacaga ama conflit aririye dosa hama de hariyo ama conflit aririye à l'amour bivanye no kungene atamwanya
abantu bahana wo guhana urukundo kandi ofo bararufise ofo baranashkundana mugabo nta mwanya bari twaje ubuzi iki urabona genre hagacaba iyo vide affective c'est même pas uzi hariyo bafise ama activité arabarutira iyo famille ça dit umugabo akavuga ati jewe nimba du lundi au dimanche jewe sinumva ndi accompli umunsi uheze ntagiye mu kabare par exemple voilà ukivera nimba uvyuka mu gatondo ugenda kuri ku kazi ukaja mu kabare ugashitana abana baryamye ugabaheruka mu gatondo wari ubatwaye ku ishuri how silani handi bavuga matroma umwana dushavukura afise ama dependance affective kubera iki iyo muhunga mubwiye je t'aime yumva umenga jiko barakunda cyangwa shaka kubona misi yose avuga ati ivyo ntavyo menye ivyo ko abantu baguma bashaka kumbona misi yose but anyway iyo ni option imwe kirashoboka kandi n'ikindi kintu hajya wavuze ngo abantu bazi ngo ko gukunda umuntu ngo par exemple ngo nuko ngo muguma ariko wavuze utgitangura genre kumumata wasabivuye uyumva uyu muntu arabira kumumata hari n'uyundi ashaka kumumata mugabo we numenyereye kumata azi ko gukundwa ariko umumata you have to see her hama nawe ivyo ukavuga ati sheri turashamara 2 jours utabonanye mbona iganda cyakunda nani twavuga kuri telefone wasa ni iba ingora ni save uravyumva donc il faut trouver un équilibre là dedans okay none wo conseil kabana donc ubonye ko umuntu mudafise compatibilité muri ivyo bintu urazi ico bica bijako ni communication yo kuvugana ma nature ya mais il y a des gens qui refusent la nature de l'autre moi j'ai déjà été avec quelqu'un qui me disait ngamubwira oya je ndakunda uri kurandraga utezwa kuba consistent uranyandikira misi yose urambaza ko bonjour merewe neza wafise neza uri mubiki wona uri kurandraga ukagenda ukamvugisha uno munsi ushumana ngo 24 zikurikira utanyandikiye bro ngo what are you doing? I'm losing feelings man like ndi mubindi uri kuraza undi ariko ariruka je ndiko ndagera kuko jewe nuri kuraba consistent ama stake ngo batarana tahura nuratakuko abagore turi driven bavuga driven turi conduit par les émotions c'est-à-dire les émotions tazinurisa nuna affection tugufitiye turagenda zikaja kuwundi ariko arazinurisa ni normal hanyuma atavura usundi wari ko arazinurisa ni acaba marorezo ofumone basegura usundi ariko arazinurisa uravyibagira ko utari ko yihangari ukamuvinga yego kandi rero undi abimenya acatira confie kuramvanga ukuragira iki oro nawe tu n'es pas centré de donner ce que l'autre alors jewe ingenda guhereza ndabagira kantu sorry uyo muntu yambarira ngo jewe ngo je ne suis pas comme toi ivyo uvuze ngo muragira équilibre ngo muragira communication nkamubwira nti umviza ntabwire basi je ko ndagikunda ntushaka kukigira pour moi ntushaka kugira wowe urafata uyishiremo kutezonya kubera ndabikunda ko niko nuba ntushaka kubigira ngo none gamona ngo ivyo bintu ngomva no guma ndavyimvira gute umva bikamurena kumva yuko iyo effort ari suppose kwigira ko nanje hari ibindi bintu akunda ngira effort mu vyaheze kameme ashizemo réveil misi yose rappel yo kunyandikira mais yarayisizemo tu sais ko yaci amenyera kunyandikira na rappel yaragikene parce que yarabaye anyway akona ka nuze kamwe ndabigishije shyamwe ama rappel nimba ari kinavugisha amarapere ya pose y'akazi niba umugore wakunda amashugwe ukayamuha une fois le mois shyamwe rappel chaque mois le mois rega uragiriye therapie shyamwe rappel chaque fois le mois ugure amashugwe shyamwe rappel minutes yose anyway twagana kandi erega urukundo rubantu des choses simples comme ça nibaze ngo ni ibintu birebire kuko nk'umuntu agize rappel cyangwa agize iki ni signe yuko yagize effort yirengeye kandi uje namenya ko ari rappel abona yuwa vyumviri urumva tout ça alors ikindi kintu gikunda gushika urumva moi je parle du général moi je suis au détail gikunda kuba alors ikindi kintu gikunda kuba ni iki en fait kudakomunika ibiryohera uwundi ni obstacle en fait imisi yose voilà l'origine ya conflit au niveau ya relation nugushaka gukunda uyo muntu uko wewe uvyiyumvira utigeze umenya uko wewe wabishaka kugukunda kumenya love language yiwe en fait c'est ça le problème ni umengo shaka gukunda uko je ndabibona comme idéal or je dois kugukunda c'est non ton idéal
alors quelles sont les idées nta muntu ashitsa vyose urabibona mugabo basaragerageza na bibiri muri bine urabibona donc basa ibindi bizoza buke buke ntiyashobora na tubiri azoshika no kuri 5 alors il y a un problème de communiquer nos idéaux hama il y a aussi si j'entre en profondeur il y a même un problème de connaître nos idéaux gender zizi vraiment je ngo uratsikari batazizi gender zizi kandi urahura n'abantu bakubwiye jewe ndakubwira ati umeze nakubwire rero jewe love language zanje neza wowe mbaririzi wawe jewe je vais m'arranger à t'aimer comme toi tu l'entends ukubishaka ko nawe okay bona umuntu uko nabikunda uzosanga on est heureux c'est ça la relation si moi je nkunda quality time nimba nkunda ko tuguma tuza turagenda tukapasa du temps nimba ari kuri filme turi kumwe nimba ari wowe uzorundonderera umwanya tubigire hanyuma nawe nimba ukunda yuko ama words of affirmation ukunda foot ati nawe nimba ukunda kubivyumva hari abantu bafise words of affirmation like kugira uteze kubimubwira arakunda kumubwira kumukunda ko like you you're so happy to be with him oh my god thank you for what you do for me like ubivuge ninanje naho ntari umuntu asanzwe ari expressive zorangerageza ndadutemo mugabo sindindire yuko ngo wowe ukunda uzongira ivyo nanje nabwiye ivyo yego uravyumva twevoriyo alors comme conflit alilié n'urukundo je pense que c'est ça c'est juste question yuko hariho problème d'intégration affective kubera umwe wese yari se garde urumva ni miintegra kubera iki yari se garde je namanabwiye abantu uki exercer ukunda umuntu c'est les attentes agukeneye niho uzograndisa muri capacité de nugrandisa mu gukunda umuntu sero ko ubishaka ugrandisa mu gukunda umuntu sero ivyo akunda parce que wewe uri égocentrique mugabo tu ne grandiras jamais muri cadre ya partage, tu ne grandiras jamais muri cadre ya sacrifice, tu ne grandiras jamais muri cadre ya yuko ordonner gano ari no gukunda biri ordonner. Donc ari abantu bitari ordonner imeze gute bitari ordonner ni grave urazi gituma hariho umuntu ashaka yuko muvugana umwanya wose azi yuko tu as des obligations professionnelles urabibona besheri ahine isahira heze Nisa ndiko chamahera nzoguheza uze kwisokoresha ni 30 minutes zibiri c'est même pas beaucoup ariko namanda byarura we ucurizo ko vugereza kandi we nurambaza ko alors que uramuzi akazi kiwe ngo numengene afisa akazi kenshi ngene bamustressa urayibona hamaragize kandi sikuvuga ko afite umutima mubi kuko aronsa akanya aragwamagara arabwiye ati sheri dusangire midi dusangire ku mugoroba mejeje urayibona trick urayibona mugabo wewe ngo nukubera hamuzosanga kenshi umuntu arekramuko numuntu atacha afisa ko abari muhira umwanya munini agacha rero yahora kundana n'umushomeri nkawe nyene bama bariko barandikira imisi yose ntabone yuko ubunya kundana n'umuntu akora urabibona donc ugasanga rero nivyo donc hariho iyo capacité yo gucomprendre l'autre hama mukiprograma ukabimenya hajya avuga ngo no maverti en vaut 1000 n'en vaut même pas deux en vaut 1000 tuvuga ati mviriza je mfise ma pause ya midi 14h hama meza akazi 18h 19h hama après là tuvugana uzuri priorité yanje uzomenya ko iyo après midi utamugora uyokipa nawe ibindi hama mugane espace gukumburana nawe niyo dernier crise nagira jewe ntangorane segure kudakumburana tuvugane mwanya wose ntangorane fisi mugabo mvuze quand même il faut être réaliste ubonye ko uyo mwanya utagihari nimbeje mwaririrwanye yari samedi ubonye turi lundi c'est plus possible. Et tu dois pas kuchu buda à la fin de la journée kava ukazi wabuze unagukumbuye ngo ni ugeze unyandikira bro on n'est pas samedi la fois passée on était samedi je travaillais pas maintenant on est lundi hama ikindi naco no kubwira gabona mu bintu là je fais trop loin abantu batari bazi mu bintu bituma umuntu yumva ko arushe mu rukundo cyangwa muri relation nuko dahana umwanya wo gukumburana none abantu nabo bari mariye bacabigenza gute abari mariye oya abari mariye urumva hariyo l'esprit qui s'est déplacé y'ukuri conscient ko ari umuntu muzokumana ubuzima bwawe bwose mugabo uri muri phase naho yukusohokana n'iki il étouffe même ta liberté
uwundi mwarashize hamwe ubuzima ni normale ko mubonana kuko ubuzima deja buri hamwe uwundi nawe nturanamupresenta kwa kesoso agaca ashaka kugufata odora y'umumari tu vois ce que je veux dire donc urumva ni grave alors ikindi naco kiriho abamariye barakumburana kubera iki deja bafise ama responsabilité menshi hari igihe avuga ati chérie turondere umwanya wacu basi natwe tu vois ahubwo rero mu bamariye muratwagwa n'ama responsabilité conjugale ugasanga ahubwo muravuze ati ewe abana twajane kwa mama turabe kungene urabibona donc twoba abantu buke buke en fait tellement les enfants vous les donnez d'énergie émotionnelle tellement au travail tu dépenses de l'énergie émotionnelle il faut que vous ayez quelque part pour vos ressources uva biratandukanye kuko umuntu akwete ufa liberté abakora kuhisha ico kitukigezaho conflit ya gatatu yari les conflits de responsabilité bamanura boroka ndaboroka je niziretwewe nikurikira ndayizi yari finance yari sexuelle finance quand même là I just failed but donc les conflits de responsabilité ni bisanzwe ni tunagitebako ni ibintu bijanye no kunyene uzosanga umuntu atana ibikorwa wundi kandi yicaye basi rega arukurekurira harugusigira ibikorwa byo mu rugo basi yagiye kugwana n'ubuzima tu vois aho basi uravyakira ko uravuga uti ariko aronderera umuryango nawe bitaraboneka biko biri ariko aragwana niyicaye mugabo ari abandi bicara bakareka ko muri Canada iyo sava that's ko aza kura iyo mission mu bintu bigwiza biko biragwiza ama divorce muri Canada hariho ugutana ibikorwa uwo wakakubura kandi yitwa kuri mu nzu Akwa kwa ikino. Urabona nko muri Canada on n'a pas le luxe d'avoir moyaya muoye vuga hari abana kuboza kugira iki guteka kukubura gukoropa gusora kubere kuja gukazi urabona ugacugaruka nga hama hariyo nk'abantu usanga afise ritme kuma baja mu kabare nk'ujya kwibujumbura umugore ko kumukora bijya byose Share hanze baraja mu kabare ugize revolte de jour ya urubiyo revolte je nari ko tabigirize ibintu hanze hariya muri Canada Chena mbona umengo la vie va trop vite baraja kukazi bagataha simbona ko bafise umwanya wo kuja ndamena ibanga kuko ni ibintu bisanzwe bizi hariyo n'ububare bw'abarundi donc umuntu atonda mu kujyanya umuntu aja kwa Gerard Monsieur Chez Calvados cyane yego amabote manike naraturizwa gose cyane naje mu kabare bakaba bafise muhira w'umuntu bamba baje cyane bamba bayindura hari n'uwabwira fa pase ngo hari ububare buririmo abatama baba retraite n'abagabo ba divorce niho badafite responsabilité la soi muganitse donc ugasanga nuko alors nushobora kugumana style de vie mu Burundi ugiye muri Canada uca wawukana uraca bugufi ugafasha umugore parce que ejo akagira umusonga kubera excès de travail tu ne sais pas biragaruka cyangwa depression voilà nga mu Burundi hariyo n'abagabo n'abagore amezuko hariyo abagore ataco bibwira hari n'abagabo ataco bibwira rutomo ivyo biraruhisha mbona aho sicatse kwinjira mu kandi rero nuruha physiquement gusa psychologiquement émotionnellement kubwira ikintu umuntu misi yose ikintu kimfashe ndagusabye none sheri nushobora kuzuraza basi twagira ibinye no bro ukamenga uruku amajambo uruku yakubita sur un mur acha kugaruka ça fait mal ari ikintu bita les maladies psychosomatiques les maladies psychosomatiques les maladies ziva kuri excès de déprime cyangwa excès de stress cyangwa excès de fatigue cyangwa excès de blessure de déception umuntu yakumira aba bagore bose ugumubona bagora nka cancer de trompe ngibiki bayibona baguma bagora ama migraine adahera baguma baribwa mu nda bidahera abantu bose ugumubona baguma bagira imisonga y'imigongo idahera kandi ari ama maladie curable uravyumva avuye muri zo excès cyangwa aba batipe je namavuga abagabo baguma bafama AVC nkora ko bigwiriye ngahanye umuntu modoka aranta ngo arapfuye na AVC none wewe uzokwirirwa mu kabare matin midi soir tous les jours wavuye gukazi uje mu kabare 18h utahe minuit 1h utonde 7h30 gukazi kandi urataha iyo minuit umugore arashavuye ni stress yindi ko nawe narashaka gushwanira hama no mu kabare hararuhisha mona hararuhisha hari umwanya umuntu arahagara kuri comptoir en plus ariko aranywa urabona nige ni accumule agaca bigira lundi mardi mercredi jeudi gushika dimanche nta sport agira basi uko expulse ivyo bintu bibaze ko ça part égale santé
il a réagi. Tu vois ce que je veux dire? Donc harura abantu b'abagabo bariko baragwara amadiabete ko barafara amadiabete n'amavese au bas âge baza ko kubera iki ugenda uverifier leur vie tu vas voir donc umugore akubure ori hamana fakara kiri muto no ndi ho ticho tu ni bimwe cyo twakuri ya conflit sexuel no ari na unyinzo misese na sport ukora urarushe uva mu kabarurushe nagira mbira agasokre kamwe abantu yo iyi mission mengo turano bafasoni cyane ngabona bizi ko jewe n'amasaka jaga je vais vous dire nagira mbira abagabo bose siko barabaza kurabira mission yego siko abagore bazozo babwira bwa barabizi entrere barabizi ko turabafasoni nize irabivuga n'izina yabivuga urabyumva yadabwira hariyo amatimu azwi mu bare bw'i Burundi yababira marigara muri ugasanga na matable ya mari reserve urabibona hariyo ari amatimu ama group urabibona y'abantu babanywa inzoga batunejuru kandi bari marié siko nagira mbwira bagiye ati ona giye tipe mirirwana umugore aguhamagaye ucuzimya urabibona bagiye batipe nyene niwe bajyamana n'umugore wawe bagiye batipe nyene barazi ko wowe umugore aguhamagaye utitaho bagiye batipe nyene barazi ko umugore wawe solitude muniga bagiye batipe nyene niba clear hewe simbiya kana umunama muri ville saa imwe ndaje arabizi yagusize nugira utahe urabibona simbiya muri ville akantu tuvuga n'umuntu saa imwe ndaje niba baraguhaye nikeneze ibiri ntaco ndaje urabibona iyi saa imwe agiye muri affaire na madame wawe agaca garuka ugasanga uhagararanye n'umuntu avuye kuryamana n'umugore wawe kubera iki iyo mediocrité yo kumenya yuko swati warongoye akabare cyangwa warongoye umugore mugira akiya les oreilles attendre kandi kini kintu uciye mbona justement oui la même personne qui est toujours à côté de toi abona ingene néglige yo mugore wawe ni ufite umugururira umuryango wo kumwereka cette femme est libre tu es qu'un libre nous être humain arakene émotionnellement arakene chaleur ya kuko umugore umukunda cyane n'abantu baramutinya ufite bazi ko ambaye hariho neza bazi ko ari heureuse bazi aranakubwira hewe yambe Cedric ubwiza ko ariko aradraga ufite baratinye ko bavuga ati nka mudraga uyu mugore arandega barakundana cyane n'umugore wiwe mugabo azi yuko utamwitayeho avuga ati reka nje kumuha ico atamuha uribona donc usanga bijya bintu c'est une menace réelle à la vie conjugale. On vous a exemple là. Kandi ugasigara utaha ubona umugore atagishwana. Yego amapenzi ari mu hantu bari mu ariko arayamuha. Donc anyway, urumva bigaca bija muri cadre yuko utaba présent muhira bituma utabagira responsabilité. Sinase ko waja mu kabare. Mugabo ba pragmatique. Vuga ati ari imisi yo kuja mu kabare n'imisi yo kuba muhira. Uravyumva? Parce que umaze kubona umwanya umara mu kabare n'umwanya umara muhira je peux conclure uwo wagiriye ko mariage uwo umwakanye parce que c'est avec le temps qu'on évalue à qui on est marié ntazo kweshe monde donc kandi c'est pas que pour la femme nimba basi mudakunda umugore wanyu bikwiye ugira mutaye kumuraba abana at least basi haba aussi je bon mengi ujumbura bonye n'abagore bijije abagore nibaza ko ari revenge barimo barabonye ati urazi ibintu rero ja konsara kuko uzorabe c'est très rare ko umugore umusanga mukabare kenshi umugabo wata birahari umugabo no kuri samakameshi jo umugore yamari hanze umugabo we yamari abari muhira misi yose c'est pas très répandu umugabo uzora misi yose abo bagore tubona cyane n'abagabo babo bari hanze cyane hamare bugende bagume bashwana baratoye ntuzeye yuko umugabo yaravuze ati jewe rero uyu mugore nabonye yasohoka nta nkoroga nagende nanje ngende ngo bizari yagira ukoroga kuko yari muhira jewe na ababa ashavuye acanshwanira sauf que umurungika hanze umurungitse dans la gueule du loup bashaka ko mari hanze ngo nahure n'abantu ntibikunda no kujya rimwe n'abashiri bacu nimuce mutuza nato gusohoka ngamvuze nti wowe nimbona kujya ijya bayita gute ijya fréquence ugira ko hanze ari umugore agira ko hanze chafa me dire wowe nimba mubonana gake abantu babona na mission senable uravyumva urumva makonfra have and then gasaga ziriye kubera tu as fuite responsabilité et tu as exposé au mwakanye on évolue
hagacaba rero ama conflit sexuel mana yanje we aha rero ko ari byo ko waje vuga none ko ari byinshi wewe urumva anyway oya afete ngenda kubwira la base la fondation même les causes principales z'ama conflit sexuel zihagaze mu kutumva yuko oli umugabo n'umugore barangana je te dis umugabo uri umutwe w'urugo ma responsabilité kurondera umugore abana urabibona umugore nawe c'est le cœur du foyer c'est le qui gère nizosi oya kuva kwizo abona umutumba wose wari umutwe uhagaze umugore nawe fata responsabilité zose kuva ngaho umanuke urabibona donc uri kuvuga yuko mugabo oli namanabwiye abagabo umenye yuko utegezwa kwiadapta kuca umugore wawe akunda. Moi j'ai toujours dit aux gens umugabo azi kubikora n'umugabo azi gukora ico umugore we amurindiriyeko. Umugore azi kubikora n'umugore azi gukora ico umugabo we akunda. Aferi izo biyeze mu rugo. Wivuze gutyo rero. None oya je nikeje umugabo murabana babi pasi. Sipa murabana babi. Tuvyimbiriye neza hari abantu ntibateye kumwe urashobora umugabo arashobora gukunda ikintu cyangwa umugore wakunda ikintu wewe ce n'est pas que tu as un problème de le faire non ahubwo tu as un problème de le faire c'est pas que utamukunda kandi wowe urifuza kigure mugacara kunaniye alors that's okay na problème kunaniye numva uri capable de gukora parce que peut-être ama principe yawe atari ama principe nayo peut-être que ubone une unité très hygiénique tu vois ça c'est de deux hanyuma de trois nayo ugasanga canke uragikora mais tu es très nul en ça vaut mieux laisser ça urakigira Batman you hurting the person you know kapumumva nengaho ni achaja kuvyiga oya urumva en fait ce que j'ai kuvyiga mona en fait moi j'ai toujours dit oya d'abord ijo Jacques je valide izo problème ziriho akumva ati ne ivya kunda jembe numengo zitabishoboye canke kitusa moi j'ai toujours dit une voie de sortie avec ça. Ça veut dire quoi? Nettoie plein de bintu sexuels d'une façon automatique. Burya télécommande Canal Plus 13 match. Urabona oya. Ari ibintu umenyereza buke mu rukundo. Tu vois ce que je veux dire? Uno musi nibi bitakunze nibihashoboye. Nibihushoboye. Tu vois? En fait, il faut être yuko twumva ko turi magiriranire. En fait, oli abantu bari magiriranire hama ico udashoboye si obligation si yose cyo yubama ivyo dupfana byose ngo bice byagara ngo kubera utashoboye kijyanye no aho nta buntu hajya mu kuba karimo ubuntu umuntu nta buntu donc il faut que uno musi navyashoboye muzogerageza bukebuke hama nabyo abantu là c'est dans un cadre thérapeutique de pratique thérapeutique quelque chose que tu n'es pas capable de faire au lit essaye sur le tapis, essaye sur les chaises, essaye sur le canapé. Tu vas te découvrir. Et c'est tout seul? Pas tout seul. Non, c'est comme gagner. Non, même à part, il devait qu'on essayer à mourir, pour changer d'environnement. Ou la chaîne no gusigara uri bavyita gute? Uri wenyene ukazuri training. Kera hariho amafilme twara turaba bagaca bababwira cyo abana bara adolescents ariko baradécouvrir leur sexualité batazi gusomana bagaca bababwira genda ufate inuze ugerageze usome ico gihe genre un objet et c'est tu vois urabe ti mbindugire bicara tu vois donc je dis si tu veux trouver quelque chose qui peut t'aider hama ukabona no musikugira uzuragenda usura kwesera sur la personne uraba wese yakora ari nicyo bita gawe les rapports sexuels de découverte urabona hari nicyo bita découverte sensuelle hari igihe mugire iyo acte juste pour vous bitraininga mugafashanya urabibona mukidekuvura no jewe gusivyo bira complexe abantu kumva ko umuntu yakora mubwira ingene ikintu yakigira cyangwa akiyumvira ati yo donc ça veut dire ko haracajamo no kubabara kwa donc none ndabigira nabi
tu t'en veux ukuyumva ko wiyanse ukavuga donc jewe nahora ndiko ndabigira ibi bintu nkabigira nabi hama yabari kwanzibona nk'umusazi ndiko ndabigira parce que je le faisais mal oya acazamwo dimension je namana birabwiye abantu iyo umuntu ariko ari kwipabiliza goto l'essentiel ce n'est pas la technique l'essentiel c'est le cœur qui était au-delà de ça. Le cœur qui a animé cette action, l'émotion qui a animé cette action. Parce qu'on se change dans l'amour, il va dire que Hamanaji na no kujuja ngo nugize. Naje simpora vyose neza. Tu vois? Donc muri urwo rukundo nigo rudufasha. Uno musiri vyagize neza ntaco. Wabenye ko siyanse yuko hari kundi bikoko. Reka tuzovyeseye jo dans l'amour. En fait, muca muba nk'abagenzi ba best. Tu vois? Moi, il faut éviter abarundi vraiment. Murakora ico no kwita les rapports sexuels zitendus. S'il vous plaît. Ziritande rero uri mu vyumba vyawe gira ubibone bene oya harimo conflit abantu bakubwira ubona ko ari résultat ma rapport sexuel ari tendu et donc ni clair ba flexible abantu nyene bajuhiwe zamuragira pause muyage mugira iduze ya tout ça et tu vois un truc comme ça donc amugara kadasi voilà que tu vois la insolite mesh Darisi. Non, c'est même pas ngo bivuye ngo ku bintu jewe nzi ukwa. Mugabo sur les réseaux sociaux turabona ibintu hari ama blog menshi habari igi umuntu abazi ikintu kuri post ati muvuge muri commentaire ico muvyiyumvirako ugasanga abantu bakubwiye je vous ai ngo ma rapport sexuel ari tendu. Ugasanga ngamwe se muri biragi. Voilà, urazi kura comprendre. Cyangwa ugasanga zimitara, tu as des complexes sur ton corps. Voilà, ma crise de zimitara tu vois donc c'est vrai. Urabyumva gucura kandi ivyo birashobora kuzana stress bikazana usanga même l'action ensemble utakikunda kuri abantu bavuze ikibazo gusomana ari n'amakonfli ava gusomana gute on a trois causes différentes je veux dire comme des problèmes réels hari abantu bazi ko mu kwambrasa ari ugushira ururimi agaca kumizana Giruniki. Gibaza ko yamaze niko yakuzazi niko urabona tugira sagesse vraiment yuko bacha bugufi byoturegisha. Nijengene mugana navuze. À quel moment tu dis à quelqu'un tu sais pas embrasser ngo ndakwigisha birababazawe. Digoda. Urubi byo bintu ndavuga. Hagacana n'ubundi akatutiri different. Uga muri different stream niyo iryohe. Agace bundi yibaza yuko kwambrasa gusiga matanu hose dirakote marangi aho mais tu sais que non l'histoire de la salive hari on basanzwe ba secreta salive niyo bariko baravuga amateni menshi mu kanwa so peut-être c'est pas non nivyo arrêtez de rire hari abantu niyo bariko baravuga urumva ko amateni ntayamira harakarura ariko asomana donc bicabiza rero kuri wewe nimba muzi ko ameze uko ucu vyakira mu rukundo muzomujuja ambwari waje kurongorwa nawe ngo mujogira conflit muri mariage ngo kora ngo kuntu asomana azif ni wari uzi nasomana yo ziriho sha yo ivyo rero c'est dommage ngaho ziriho shange wari ushaka kurongorwa cyane you were desperate urapfura kugenda mais ukibona ko avec le temps analyser ko c'est capacité quand tu vois ko avec le temps tu ne peux pas supporter au fait you can't like man ibintu tuvuga dutwega bugabo kwari kugira mwumve yuko twase kwivuga dushavuye ko bisanzwe bishavuje deje uravyumva alors iyo nindika uravyumva hagacabu wundi rero yibaza yuko mu gusoma ari ukurya amenyo ariko urabona ari none yaryohewe none mayurimi n'imene mu kabare none ari unyanyesha ati nabaga aho se James Inkovu urabona ingovu z'umuex urabona kwera none ngurika aryosha cagusemura yibaza ko ari ururimi rw'imene mu kabare donc c'est problème ivyo gasanga yakuza azi yuko aryohewe acasemura bimubona kabebe urasubira kabebe hari gihe kabebe ukabona kumenga ukajya ubundi nawe agirwa n'abakutsi uravyumva donc gasanga agirwa n'abakutsi urumva donc gasanga nuko alors bon bon ikangenze gaho ureba mugabo uca wumva tout un arsenal de solite vie derrière. Moi j'ai une autre question kuri ivyo bintu vya truc sexuel wari wavuze ko atacuza kuvuga bro yaje ne vrai uye nataka kuyenteresa uye umuntu ariko rubaka ibintu hari ndamwisha Qu'est-ce qui va zochuko libido y'abagabo namanda bibaza cyane ningana ni libido y'abagore
libido y'abagore iduga ikamanuka en fonction ya cycle menstruel. C'est-à-dire il y a ma période où umugore aba ari plus muma envie yo kubishaka n'ahandi aba yumva ari down ataki na kimashaka amahormone yafeza yuko tu n'as envie de rien no gushishura actually. Et les hommes ils n'ont pas de cycle. Les hommes leur libido voilà yamiri up avyanse avyanka kubera ari stress peut-être kubera afisa akazi kenshi kubera arushe yakoze cyane nivyo bintu bituma vyanga. C'est pas ngo c'est une question d'hormones, c'est une question de cycle quoi. So, quand tu sais que peut-être libido y'abagabo most of the time hariho inverse, il y a toujours des exceptions usanga yamiri hejuru gusumba y'abagore. So ugasanga umugabo arasaba tuvuge gusaba niko bavuga mu Kirundi asaba umugore peut-être à n'importe quel moment, peut-être la femme n'est pas matinale, toi tu es matinale, tu vois, elle aime pas que tu la réveilles. Mugabo ugasanga wowe tous les jours yari yakiriye yuko mana yanje mugabo bigira a contre-cœur ntavyakunda. So tu ne penses pas que ivyo bintu bituma n'abagore usanga l'acte en soi isigaye batayikunda kubera mama bariko barikora misi yose batayishaka hamwe usanga muko kwikora batayishaka donc l'acte en soi nibaryohera. Et then ugasanga vyakweri these people like ntavyo bagikunda parce que derek mwenga je banafata nguvu misi yose mugabo namufata nguvu mwe yari yakiriye ko nibimu mugabo so you have to do it. C'est pas mauvais ça. C'est très mauvais. Abagabo ni bari sose basi kugira basi baze baragira equilibre nabo nati. I don't know. Ndakivuge muri terme technique il est clair. Un rapport sexuel non consenti ou non volontaire est jamais catégorie de violence sexuelle. Donc, les Burundais, il y a des Burundais, ils savent pas qu'il y a viol conjugal. Ils savent pas. Et imisi yose uzokora un acte non volontaire ni violence inconsciente ou consciente uba viol. Kandi ivyo ikikwereka mu bisanzwe nta n'urukundo ruvuka après l'acte. Mu bisanzwe l'objectif profond ya acte sexuel nuko ibooste urukundo nuko munywana kugira mukundane mugabo comment m'explique ukungena ama divorce agwira badasiba kugira sex baguma bavyara baruka kuvyara basi mwana wa ano umubebe urumva yanera uwundi gutuma mukundana gusomvya kuko muvuga c'est le fruit de notre travail uraze majoro mwana murondeye donc ça veut dire hagacaba rero afate nicubana yico hariyo communion d'esprit itabiriho mukarondera communion génitale ata communion d'esprit. En fait c'est ça le problème. Hanyuma ukudatahura uwundi muri état de rejet arimo basi ufumumenya les causes. Urabona ako kutamenya en fait ikibabaza abagore suko bama bariko barakojeta nuko abagabo batitaho kumenya igituma bari muri état de rejet. Erega n'umugore yigirisha utoroje kugira yatire de la tension ataronka. Nivyo like aramushavuriye arabizi ko ico kintu gikunda no kabishaka mugabo yuvume abone ko shavuye abanza mbare shiri biki wanze wingi dusoke turya ka brochette basi turabe uko twoba abantu buke mudira yinduka yeterwe tuba abantu buke tuba abantu matwiyorosha ndushaka kwiyorosha ataraba abantu parce que certain moment ari n'umugore développer iyo crise pour qu'il stimule la tension de son mari. Presque plus de 85% des femmes, ce sont des femmes qui veulent le sexe après la tension. Parce que umugore utangura kwanza kumutranda un orgasme émotionnel avant l'orgasme sexuel. Alors comment chercher un orgasme sexuel sans orgasme émotionnel? Urabikrea mu mutwe we hama uravyiimplanta buke parce que il y a le sexe psychique et le sexe génital. Alors, entre le sexe psychique et le sexe génital, il y a celui qui commande l'autre. Il y a celui qui donne les ordres à l'autre. Alors, comment est-ce que tu veux aller donner le plaisir à celui qui est commandé, alors que le commandant est vide? Le commandant va faire des trucs juste mécaniques. Hein? Non, il y a une frustration. Je pense que peut-être parce que je me dis, oui, mon avis, c'est un abishaka. Il y a une cause, il y a un conflit sexuel, la communication sexuelle, je suis. And what is that? Comment? Murugo, urabona ugira urongo
hariho hari ico bita Muko murantera ubwoba honye ni ibintu maze kuvuga byose byanteye ubwoba. Mushaka guterwa n'ubwoba parce que c'est une belle vie je te dis tu vois je vais te dire nta kintu kiryoshe nko kugira umufasha ico cyonyene umuntu hari imyaka yabayeho ari wenyene ukaba ufise umufasha c'est ico cyonyene cyakwiye uko deja n'umuntu ari seul ari ingwane ya mama ari seul alors je vais te dire murando turunye ikintu reka ndakikubwira ikintu wagira uvuge eco aho wari kuvuga communication sexuelle. Et voilà. Non, les disques durs, les cerveaux. Alors, je vais te dire, la communication sexuelle, c'est tout. Beaucoup de couples ont un mal à faire une communication sexuelle. Alors, communication sexuelle, avant l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel, même après l'acte sexuel. On voit qu'avant l'acte sexuel, vous devez vous communiquer sur vos fantasmes, sur ce que vous aimez. Je ne m'en ai pas dit, kandi sukwerura kandi ntacha yibaza ko ari umusazi sukwerura ni ce sont les ingrédients ziryosha urugo kandi ubire kuri hajya abavyeyi bagutanga hajya leta yakwemerera yari izi ibyo ugiye gukora ahubwo kutabikora urenze ku mategeko donc ça veut dire il faut s'ouvrir il faut être fou il faut être folle parfois par amour tu vois ce que je veux dire c'est ça. La communication sur vos fantasmes Hamade il y a communiqué même pendant l'acte. Avec une écoute sensorielle. Écoute sensorielle, chaque fois qu'il y a une augmentation de plaisir, il y a des manifestations corporelles. Donc vous dites, soit par la respiration, par les battements du cœur, des palpitations cardiologiques, donc n'amaraso bari menshi n'amaraso ajya wose ubona imitsi yaraze amaso agatukura kubera n'amaraso menshi abari kwarasohoka tu vois hama deux ama contraction musculaire que ça soit par les bras que ça soit par les mains que ça soit par les pieds urabona hari abantu rero gabola yo ivyo vyose wewe yigira hariya gusa atazi kubiraba atazi kuvyumva atazi umugabo agira yejakure arafite manifestation agira soit aragusera soit iriya hajya iyo hari amaki man oya mugara kamore karika mzoka atavuga mutaza kuvuga ngo je ndisutwa reka niore nagira ndaku oya sha navazi nagira ndaku complete ndaku zitagutse kuvuga ikiri opposite wa ndagira contredire vas-y nyo bigoye umugara sivyagira man it's not all of them ndakubwire ndakibazo ndagwaye challenge nagende iverify ushaka ugenda ubaza agenzi bawe not all of this is ubwira les gens abagabo surtout hari abagabo je pense bishizemo que l'homme ne doit pas réagir parce que on a des minutes très féminin il va réagir ça du début à la fin tellement que tu ne sais pas quand c'est fini ou quand c'est ça tu vois tu ne sais pas du début à la fin donc pour te dire il y a pas toujours des signes il y a abantu bari batari expressif na gato wewe ari muri igikorwa cyanzanye na expression yaje kwereka ubiriza ukutaba expressif nuko atari expressif cyangwa ni mentalité yishizemo yuko utaba expressif ni mentalité je pense kandi urabikrea muri we bikakujamo ugasanga usigaye umeze gutyo en fait yarya waragize ico bita étouffement de tes pulsions urazetufa alors que il y a lâcher prise voilà c'est crise de lâcher prise ndavyumva il y a lâcher prise or ni yosha l'acte ni iduza urukundo undi akavura ati enfin j'ai encore qu'il fait réagir enfin regarde ugira ubwo ati nijewe what am I doing ndigiti ndengere veriyo dumukaratusi abashaka kwikura l'acte nawe baca gusigira urabona ugaca wisanta kumengo abayiturize ugaca kumengo urabona donc il y a tout un arsenal de choses qui se passent muri écoute sensorielle qui te démontre que tu as fait un effet sur l'autre anyway tu doutes navuze communication twaje mbega kuri ico cha twagira duhereze kuri conflit financier ejo okay financier okay twaje sexuel igeza aho biki wewe oya kora ndachwa bazikibatsi alors ari ama confiance sexuelle ushaka vuga indi yanyuma bonus yanyuma ari umva bivuze kwa gabo ari ama conflit sexuelle ava ku bagore
il y a kubera education twabayemo kubera ukuntu twakuze tumondera hari abagore baja kurondera du plaisir sexuel batigitse ntazi ko ari mu clitoridienne ntazi ko ari mu vaginal ntazi les zones érogènes ziyo ntazi ibimuryohera hama agaca ashaka yuko rota muryohera ndaguha example hari umugore uzawumva kuciwe kucisinzi kucifirima ngo sinigera ndyoherwa muri acte ngo firima ngo kandi ngo papa Cedric firima ngo ntaca ndagerageza arabaye n'amazi urabona ngo ntaca ndagerageza iki tubusa maca ndamaza ka question simple aka question gasanzwe mu none wewe urazi ibihimba genre kuryohera ni question isanzwe urazi aho yo gutusha ukaryoherwa ugaza wumva ngo yayohibwira ngo nawe arakuze nawe none araraguza n'umurotsi none arabonekerwa araraguza none arabonekerwa yohibwira ngo arakuze ukora uyo problème mugabo nibatse ko bari abantu batanguye kuva umunsi batangura acte sexuel donc leur vie sexuelle active basa guhera kuwa mbere nibijya bavuze peut-être personne n'a jamais fait attention à lui faire découvrir donc wazi ko baza bakagira ibintu yibaza ko uko bigena acaga peut-être que j'ai sensible agacaura n'umugabo nawe rero nawe peut-être que moi je suis insensible parce que peut-être ataramenya tout ça ico kiba kirabaye un conflit yukuta déblocana uribona kuko ni question de se débloquer alors ugasanga nuko voilà donc que toutes les femmes fassent des exercices zo kwimenya zo kwidécouvrir hari uryoherwa hejuru hari uryoherwa hasi hari abazungu nabo bavuga ngo mumbabarire c'est des articles qui disent ça c'est uyu ari mu Burundi bwa mentalement ari mu non je ndasoma cyane de base ibintu vyose surtout sur ibintu vya santé yaba ibintu bishikira le corps de la femme que ce soit pour les histoires de menstruation, que ce soit pour le changement de corps de la femme, à hormones. J'aime beaucoup lire. Les blancs disent que, c'est pas les blancs, au Sangay Marti, mais la science dit que, il découvrait que la masturbation aide beaucoup dans la découverte de son corps. Est-ce que c'est vrai? Bon, d'une part, c'est vrai. Mais il faudra aussi ajouter qu'il y a des forts risques qu'avamo-dépendance. Et on a eu une pathologique. Quand la masturbation doit se découvrir, il faut que tu le fasses lui accompagné d'un docteur. Kuagore d'un gynécologue, kuagabo d'un andrologue. Mu andrologue n'umu gynécologue w'abagabo. Mu Burundi n'abariyo, mugabo ari abarundi mu Faransa ba andrologue. Donc, iyo uri kumwe n'umu docteur arakubwira la façon de se masturber, il est dosé, je dis bien, kugira ikikuranda muri acte. Mugabo hari mu Burundi rero abantu bose akora masturbation bayikora seul muri solitude bagaca ba envahir ya plaisir hama bagaca baja muri dépendance. Et après il faut les comprendre un peu. Imagine que tu n'as jamais ressenti avec des hommes. Toi tu te retrouves à te le faire toi-même. Voilà. Toi tu te dis un être humain ne peut pas me faire ça. Mais peut-être que moi je te donne aussi une autre vérité scientifique au niveau sexologique et au niveau de la thermomètre neurologique et hormonal, tu vois. Masturbation, il tanga plaisir 3 fois plus que rapport sexuel normal. Obviously, tu sais où te toucher, tu t'entends. Cyo gituma bikenewe kuja ku docteur kuko uko test ikintu gifise uburyohe burengeye capacité de cerveau yawe. Kubera twese uko twaremwe gamona dufise cerveau yacu ifise capacité de gérer le plaisir et le pénis dans le vagin. Tu vois ce que je veux dire? Alors ugiye rero kuri plaisir 3 fois plus que il y a dépendance il va couper le cerveau yabaye dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Nico gituma ndakubwiye ko abakenewe un docteur akubwira uragira sur cette fréquence avec ce nombre de jours ucuja rero kuba actif muri acte. Abandi nuko baca bamvaye bakayigumamo kuko deja umuntu yamenyereye masturbation. Rapport sexuel iramudeguta. Rapport sexuel ni muranda orgasme. Abona umenga ariko aratunganya. Voilà. Iyo nindi emission zo gwa undi munsi. OK. Conflit financier. Bon, je ne vais pas m'attarder, je vais te dire presque les clés. Et qui nous permettent de voir les solutions autrement comme un conflit financier l'image. Non, zivuge n'izihe. Hariyo la problème de transparence économique au niveau conjugal. C'est quoi? Nari kuvuga ubukene mugabo ubukene ntacu uzi kunda kenye
afite gukena siyo ngorane ukutarondera niyo ngorane sinzi kutahura ce que je veux dire basi ubundi naho akenye wowe ufise ariko ari rukanga uramufasha sur cette période kuzi yuko nivyo azorondera bigaruka mu muryango alors hariho abantu bafise problème ya transparence hariyo abandi bafise problème baratunze mugabo barahisha amatungo wubakanye why don't j'ai jamais compris ni kugira musi apfuye canke ba divorce je nyazo bisabe tout ça bifise imvo nyinshi hari uvuga ati kugira nitwa divorce azofise accès ku makonte namweretse mugabo namweretse urabona déjà toi tu as dans ton esprit tu as déjà implanté le divorce bubatse déjà uri implanté par possibilité de divorce ça c'est une crise urabyumva ico ni kimwe icya kabiri hari ababigira kubera baba bafise peut-être abagore bajera nabi ibyo navyo birabaho akaba avuze ati ma femme dépensière aje namubwiye ko mfise amahera imana yanje nta kintu sora kumwima ngo yemere yaragize no kumutesta rimwe ubona amara akahereza mu bintu bon wenyine ndashusha ko bitari important aho iyo ni yindi kozi ituma abantu bagira iyo conflit iyindi naho ishikunda kuba hariyo conflit ijanye nuko umugabo adashira umugore wiwe ku makonte yiwe c'est un must like cyangwa umugore adashira umugabo wiwe ku makonte yiwe mais c'est obligatoire mu bisanzwe dans la logique des choses dans le contexte de transparence umuntu wahaye ubuzima bwawe ureka kumuha konte yawe gute hagati y'ubuzima bwawe na konte n'ikihe kizimvye gushora mais l'argent c'est autre chose non je viens cyangwa ushatse uvuga uzimuye kwa accès mugabo ntajya gutora kwa mahera oya accès no kuvuga aronke accès nawe ni gutora kwa mahera une fois hari ikintu de besoin gikenewe pango yashatse amara gutelefona ngo sheri ngo nashaka kuma oya genre kiba cyose araza guca muri banke ahindura marido agura impuzu abana ari amadetail twabagabo tutamenya mona mugabo bamaze kuvuga bavuze kanza nshaka guhindura marido nabona abayikweforme inoti murungikira message abayikweforme mugabo simbakaza narindira ko ari wewe uyakura mu mufuko ucumengo a dépendre de toi hari ico bita none uvuze ko naguhaye vyose urumva definition ya vyose ari ico keretse mwararayi ati accepter le compte nga nimba ta accepter le compte rimwe hama kindi naco icenereva abagore suko utaba bamushize kuri konti cyangwa icenereva abagabo si tu veux nuko abona vu uradugije inzo ahantu vu urafasha ikintu ahantu agaca kugira ati ibi vyabaye ryari kubera ikintu hagize mba consenti est-ce que tu as pu sortir 300-500 millions est-ce que j'ai ndi gikinga muri izo final ya birabaje umenga tu n'es pas kandi ubona ushaka yagize iki kenshi hari abantu ukudasangira konti ni no gutinya ko abona rehotre zawe ziri tricky tu vois kuko historique uyifise kwax ziri tricky ngo cumuwazana ne sheri ayamara wako yatwaya wasawaru yaciri undi mugore obviously canke you know wari kubura ngana gutya wabuze canke wari ugiye muri P club nyamanuze yanga marina ngaye aroruke wara nande jenesco konzi rugero rwawe b'inzoga urabibona urabibona donc en fait le problème ni yo mona kuko byari biri sanse yuko nimba wubakanye n'umuntu nta kintu do grosse somme wosohora uvuga ngo kiri pour la famille atabaye consenti ariyo ujya mugano uvuga ngo ce que tu fais sans moi et contre moi qui clair mon parce que moi because there's a reason wabinyegeje il y a une raison pour laquelle wabinyegeje kandi iri louche ari bonne raison on va y avoir louche gute urabyumva hama jeje toujours dit abagabo bagira imana bakarongora umugore aciye ubwenge muhe gestion financière yawe bazi ko twego abagabo nyanda bakarure bon kubagore ari tu exception babagabo zoraba twe turabantu bari dépensière cyane twe turabantu batanga uko rasurura umugabo reka capable kugura jinsi ya 200,000 n'ishati 200,000 akabagiye mugabo hereza 200,000 umugore wawe aje mu ruvumero azana t-shirt azana kabutura azana kaki azana n'udukamambiri nakanuza kuri 200,000 kandi umugore arazi kudiscuta akamanura yibona ugasanga usigara wambarana neza ku mafaranga make twige turagura 300,000 kuri shati ni panaro gusa alors pour dire que ufise umugore aciye ubwenge azi kujera niyo source ya richesse shaka wagushira kuri konte ziwe upa mugabo hole y'umugabo
il y a cette sécurité financière. Naho tuba ari duke umugore ari santa ko dufise ko accès. Ce n'est pas la quantité. Umufasha ko gufasha. Utari kuronona itunga ry'umuryango. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est cet esprit qui anime la qualité de la gestion des choses. Affaire finie. Alors, ngaha rero mu Burundi hari n'abagabo bamaze kubaka amazu abagore babatazi. Urabizi amarerite ngani twavuga yose turayahatse uravyumva. Hama ngaha hari n'abagore batazi amahera abagabo babo bafise. Nibo, oh my god, ça doit être 90%. Genre ngo batse amahera mugabo wa fils what? Urero undi musi ubuzi cyakora gusa. Uzotumira umu expert mu vy'amahera umwaje kibazo. Quelle est cette logique derrière ituma abagabo banyigiza umutunzi bw'abagore? Kandi biri umenga ni culture, je sais pas moi, je sais pas. Kandi najewe ngenda bwiza ukuri. Jewe ngiye kugira mariage. Arabizi ri Caserover ava niyemisha za ko ndabizi. Linka n'umugore wiwe ku batazi izina je ntamuvuge nk'umenga umugenzi wanyu mwese jari izina murabizi numuvuga ngo Link arabizi urumva donc rukuvuga yuko moi je lui ai mis sur mes comptes kandi ndazi yuko tutabatunganya amahera mugabo je lui ai dit moi pour ma responsabilité yukumva que je te protège financièrement nuko ugira accès sur mes comptes notamment hanyuma hari ma détail je na jam tu vois ce que je veux dire moi je ferai le combat de chercher l'argent. Toi tu feras la responsabilité de la gérer. Mugabo reka nabwira ivyo navyo bigira uri uzi ko umugore aciye ubwenge kandi uko mubivuze umuntu atari yaje kubaka ataje kudepenser. Il y a des femmes elles sont venues dépenser. C'est même la raison du mariage, l'argent. Bro, umukobwa warongoye yakukundiye amahera. Man akaba yazi ko yafise. Uri mugwiza tunga Samuel ukamushira kumanuza bro naje no gura G-Wagon. Are you mad? No ego. Arico canzanye do kutizi ubuzi ko yaje afise uwo mutima wo kubaka yego urumva ashaka kubaka. Hanyuma amahera yawe ntayabona comme umenga nuzo buzima bwiyo wagaze yaje ugira abona ko yaje kubaka nous développer twese kandi tu ya multiplier you know ayorosha ubuzima bwacu mais pas que donc nimuce muje ko mese mutanga amakonti murashobora kuzosanga ari abayitiruye baca bafa bakaronka visa muri Canada baca bagenda bagiye bakuye ko amahera kuri konti man stop ahubwo erezuma ko abagore baguma bakonsomba bivuze umugore mwize wacu jewe niyo bitabivuga byari kuba beef uzobe wabonye umugore wawe ugenda afite intelligence de gestion umugore vraiment elle est pas intéressée aya mahera ayafata nkayiwiwe so dire ayafite impuhwe nkayiwiwe affaire biete hama nta kintu ki alors si je finis avec ça Lydia Gamona je te mets un peu uje muri fantasme yuko iyo muri vie ufise accès ku makonti y'umugabo wawe nafise accès ku makonti yawe ukungene biranforce la community ari buryo abantu bataraja muri cadre d'orgasme yayo tu vois ce que je veux dire amwe muvuga ati chérie tufate weekend muri chalet n'amamezo ya ruguru muje kuruhuka carte zanyu ruva muha dukoresha rarabi yariyo urabona weruzi ko like votre argent ni yamwese ivyo rero hari n'amakonfi mutigera mupfa kubera iki kana amahera barayafasha burya amahera ni ikintu gikomeza esprit conjugal cyangwa kifuza divorce urabibona hari urumva ni nkuko kandi hari n'utujuju umuntu aheba kubera yabonye kundi yamugiriye confiance yamushinze mu kintu kirisa. Pourquoi on a vu ça sur compte, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Alors, pourquoi ne pas considérer cette confiance kugira vous transforme? Kandi nakubujije kuzokwica ushaka mugabo nuko abantu baca bigira ko umugari wawe annexe basanga nuko amba abona umengo umugabo wiwe afisa amahera menshi rakayaronka facilement no sinayano ugira tuhindura umuduga chaque 6 mois kandi rero umuduga wongeza ko ugira le double yo warufise moi j'ai toujours dit au mari c'est même mon rêve qui se continue toujours investir muri beauté y'umugore wawe kandi wazi ko bibaha valeur nyinshi muri société hari navuga kugira ngo ubone ngo le compte en banque d'un homme regarde sa femme donc wowe nushaka nuko abantu bibaza ko basi usoma mahera menshi birashobora kuba ari abagabo no munsi medete baca dufaranga duke twarasiyo bitarashika nta kibazo mugabo ko ari karakora kandi umugore ndashaka nego avuga ati basi ndazireze foro ziwe mugabo ejo yaronse
planifia parce que la planification irafasha uvuga uti okay chérie wewe uja salon de beauté yawe uja kangahe mu kwezi okay une fois la semaine canke deux fois genre nangahe okay ni 100 000 okay bakugiriye kit complet tout ça kurya kuntu bakupa ya obere bakupiki menye yuko kuri salaire yawe hariyo salaire ya migende ya bote wife allowance urumva kuba yafise warashaka usanga ari na make uravye amahera baba banywa mu kabare mu nzoga mu bidakenewe c'est le rêve et voilà ahubwo amarasorora mu kabare na menshi gusumvya yose nyine mvuze uravye hariya atwara amahera make ntasa amahera yo kuvuna uravyumva donc atsanga nuko hama umugore nawe arashobora contribuer muri bien-être y'umugabo ejo akakuvumbura agashati keza canke agatisheti keza urabona ko yaraziko nawe umyitaho ahandi usakano nigeze twariko turavuga ko abagore bazi yuko elles sont là kugira nyene babaha amakado bagira iki elles ne pensent jamais à faire autre parce que Saint-Valentin igituma j'ai remarqué abagabo benshi batayikunda niko ataco bayikuramwo bobo les fêtes des femmes ça veut dire abagore nibo ba recevoir les hommes ne recevaient pas si les hommes recevaient des cadeaux aussi à la Saint-Valentin ils aimeraient beaucoup cette Saint-Valentin pour I know I'm gonna have something nanje from kandi pango ni chatari like you know ugasanga n'umuntu wo hakunda ko n'abagabo hari abagabo se love language ya gift receiving so je ntakushaka ibintu vyatari ubwo yo haja kane akiyumvira ho wanyiyumviriye you know so pour te dire il faut apprendre aussi à faire plaisir dans le matériel à vos maris dans le matériel pango le matériel c'est lui qui doit amener tout le temps donc ni magiriranire ko twese twagiye kubaka tukineraniye tu vois ce que je veux dire donc ni nawe bihagaze donc je pense que soyons simples et de bon imbere ko tuheza aka kantu ka abantu bahura batavuganye bakagenda kugira mariage batavuganye ukuntu babona amahera genre umugore ugasanga par exemple we wamenyereye yuko ayo mahera pete mushatsi ibiki barayamuha yo gusoka arayamuha igitoro aramushiramo wazi ko umugabo ateza kugira ivyo vyose ela amahera yiwe nayiwe undi mugabo nawe ugasanga umuntu peut-être yabaye hanze akavuga ati jewe hanze wowe n'ibintu bisanzwe tout le monde contribue bwacagenda kugira mariage urumva confusion yo kubera umugore avuga ati jewe nasaba amahera jewe amahera yiwanje nayiwanje uri nakavuga ati none donc ari mentalite abarundi bishizemo ngo amahera y'umugore nayo mugore ngo amahera y'umugabo nayo umuryango no mugabo iyo muvyumva kumwe na kimwe iyo umugore yumva ati nayo mugabo ugasanga yarasanzwe avyumva uko c'est bon ko ari abagabo badafise ingwane nimwe yuko yuko bavuga ati chérie jewe narezwe bashiramo donc quand vous êtes compatible kuri kintu nisa mais il y a des gens ils ne le disent pas umukobwa adashaka kuja kubivuga ati by the way jewe ntarwera na rumwe nzosaba ndafise amahera yiwanje ko rero ngono agatinye kubivuga ko aravuga ati yo hava mpera mugabo ageze indande kawari haza kugira alors que et le mari a l'impression que tu ne sers à rien ou égoïste et ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est like you came kugenda ku donc il faut kuvugana right? En fait, nous devons kuvugana sur les objectifs zanyu mugira murondere hama mukagira ama projet commun. Iyo mufise ama projet commun finance irishayoro. Mugabo iyo mudafise ama projet commun ubundi azokrea su compte ahandi tu vois ndarugasa mugabo ijya nibaza ngo nikindi cyo bivako ni manque de projet commun kuko yubanye n'umugabo cyane n'umugore aragira igihe mvuga buti uretse niziye projet commun dushaka kurondera à court terme et à long terme tu vois donc iyo mufise ama projet commun muca muri abayo mwinjiza na mwese uribona amuyo mwinjiza na mwese ucavuga ati dukonsoma ya mu rugo aya natuyabike pour ya projet tuzokora turakine ko mu myaka 3 twofata crédit maison mugabo hari hypothèque badusaba ingana autant na kuntu tuzo turabona donc ugasanga nuko turakeneye ko basana prochaine twohindura imodoka mbega vyogenda gute na kuntu tuzo turagira inyota uribona iyo mufite des projets communs muza amasalaire yanyu biroroha mona ijya ni manque ya projet commun kandi namavuga un couple qui n'a pas de projet commun est un couple divorcé d'avance. Alors tu veux Anyway, à moins qu'ils n'ont pas de projet commun, mais ils ne vont pas divorcer quoi la anyway. Donc ils vont souffrir, ils acceptent de souffrir toute leur vie parce que ils ne peuvent pas divorcer parce que vous êtes urazika je kanukani ko zubakwa niyo conclusion ya confiance akobwiye
jewe igihe naje kugira enquête ku banyokuru barongoye kera mu 1930 1940 à Kiganda, tu vois, c'était sur mon travail de sondage eragize mu bisanzwe niko zubakwa abantu benshi bagifise muri kote imwe negative genre ivyo bibi bayemwo shindiriya ni style shindiriya mugabo muri niko zubakwa harimo la définition profonde de la logique ya niko zubakwa c'était la maturité yo kumenya kujera ivyiza nibibi mu ntumbero yo kudasambura kuko nivyiza ubijeye nabi birashobora gusambura biratomoye ibibi navyo kabijera nabi biragusambura. Alors rero niko zubakwa c'était en fait au fond gérer ivyiza na gérer ivyo bibabaje kugira urugo rugume kuko urugo rugizwe n'ibibi n'ivyiza, tu vois. Donc niko zubakwa rero my dear mu bimenya barundi ce n'est pas seulement gushindira ku bibi mais no kumenya kujera ivyiza mu ntumbero yuko udasambura. C'est joli ce que tu viens de dire. Okay. Anyway, j'espère qu'on va continuer kiganiro by the way parce que j'ai nize ibintu vyinshi et c'était muri ndabizi ko ndi muri bizarre on a parlé de trucs sexuels. C'est pour ni but ni purpose yo educa kugira kunganira ubumenyi kandi kugira dushobore kubaka neza bidufashe you know des fois ngira mukeneye abantu bababwira gutya kubera musubwo bwo kuja kubivugana n'umuntu upfume basundaba atari mwamenya ko ndavye ndiko ndabivuga urabibanga akara mu cyumba urabe mu telefone yawe so it's for to help people kugira dufasha abantu ngere nshize mu byongereza bamambarira ngaho mu commentaire ngo mvuga ngo mvuge ngo ikirimi kimwe ikibabaje no kuyo commentaire birimo bitatu wenyene yandika mu birimo bitatu mugashaka ngo mvuge ikirimi kimwe azifi birakunda anyway ça c'est son frère j'espère que mwaryohewe voilà nimuzoje kunkwega amatwi ejo ndavuga ngo ibintu biri busy ngo bishege nivyo wavuze ije nayivuze non mais peut-être ari ubaza la question mais ils font semblant comme si j'avais 15 ans je vais avoir 27 ans cette année c'est pas comme si je suis un bébé non plus c'est deux adultes qui discutent des choses d'adultes pour les adultes voilà. Les enfants de moins de 15 ans je sais pas anyway so share like comment j'espère qu'on va adorer. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Courage avec les émissions. Merci. Merci à toi aussi. Merci. J'espère que nous muzizo gutumira kandi kuzoza. Oui, reka tuvyizere Imana yaduhamagara vraiment je nibaza yuko bizokora. Sawa. So tuzosura undi munsi naho utaha and ciao.